Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nk'akazi wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, ibiganiro n'inkuru bigezweko biriko biravugwa mu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse neza bivanye n'aho udukurikira uherereye. Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ni 2023. Iduga ry'ibiciro vy'ibifungurwa rivuye kwikurwa ku rubuga ry'amanoti. Ivyo nivyo biriko biravurwa cane mu ntara ya Rumonge. Mw'isoko nkuru ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'Uburundi ni umwiheburo bivuye kwikurwa ry'amanoti y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 vy'amarundi. Imwe mu ngaruka zikomeye z'iryo kurwa z'iryo noti ni ubukene bw'ibifungurwa. Ibibanza bidandarizwamwo ibiharage, umuceri, intete z'ibigori n'ibindi bifungurwa vyasa n'ivyera mu mpera z'indwi. Abari basigaranye ivyo bifungurwa baciye babinyegeza baca baridugiriza ibiciro. Ikiro c'ibiharage cagurwa 2600 y'amarundi mu gihe imbere y'iyo ngingo iheruka gufatwa yo gukura inoti mu banyagihugu ico kiro cari ku mafaranga 2100. Ikiro c'umuceri cagurwa 3500 mu mpera z'indwi iheze mu gihe cahora kiri hagati y'3000 n'3100 imbere y'iyo ngingo. Ikiro c'intete z'ibigori caduze amafaranga 600 kiva ku 1500 kija ku 2100 mu kiringo kidashika indwi. Bamwe mu badandaza bavuganye na SOS Media Burundi tunakesha iyi nkuru bavuze ko ibifungurwa vyabaheranye vyose kuva hatangajwe iyo ngingo ya banki nkuru. Ibifungurwa vyari mw'isoko vyataguzwe vyose ariko ubukene bw'amafaranga mashasha bwatumye bidashoboka kurangura ibindi. Amastoke yaraheze haragaragara muri iyo soko. Amanoti mashasha atangwa mu mabanki no mu mashirahamwe yo kuziganya ni make make. Kubw'isoko muri banki, amabanki araronswa amanoti mashasha ya banki nkuru y'u Burundi. Ayo mabanki aca nayo aha amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Ariko harimwo ingorane muri uko gutanga ayo manoti. Abakiriya b'amabanki bemeza ko bamaze guca kw'ibanki barondera amanoti mashasha bakayabura. Ihungabana ry'ibikorwa vy'ubudandaji. Abadandaza bamwe bamwe bavuga ko vyabaye ngombwa ko bahagarika ibikorwa vyabo. Guhanahana amafaranga ku matelefone vyarahagaze. Mu mpera z'indwi iheze nta wabika canke abikura amafaranga ava canke aja hanze y'igihugu. Isoko ry'amafaranga y'agaciro naryo nyene ryari ryapfuye. Nta bikorwa vyo kuvunja amanoti vyariko biraba. Abakiriya twasanze mu bibanza bimenyerewe kuvunjishirizwamwo amahera mvamakungu baridoga mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura cane cane. Nayo mu makuru ariko aravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'Uburundi nuko induta mw'ikambi yayo indara impunzi mu gihugu ca Tanzania hari amakenga inyuma y'ukwezi n'igice ata makuru y'impunzi 8 zanyurujwe. Imiryango y'impunzi 8 z'abarundi zanyurujwe zikajanwa ahantu hatazwi gushika ubu haraheze ukwezi kurenga. Bafise amakenga ku mutekano wazo. Hagati aho ingaruka mbi ziribonekeza mu miryango yabo. Abenshi muri izo mpunzi bari ba serugo baheruka kubaka izabo kandi nibo baronderera imiryango yabo. Bamwe bakora urudandazwa ruto ruto, abandi bari abigisha canke abakorerabushake mu mashirahamwe yo gufasha. Banyurujwe ku wa 12 Rusama uheze n'abantu bataramenyekana. Bamwe bambaye umwambaro w'igipolisi ca Tanzania, abandi bambaye impuzu z'igisivile, bose bafise inkoho. Imiryango yabo bafashwe ikaba ivuga ko yatembereye mu busho bwose bwo mw'ikambi ikabura amakanda na matoya yabo banyurujwe vyateguwe neza kubw'impunzi. Igipolisi casiguye ko kitazi aho abo bantu bapfungiwe kuko igikorwa cakozwe n'abapolisi bavuye mu murwa mukuru wa district ya Kibondo. Ibitanyura impunzi kuko abo bapolisi batamenyereye ikambi batari gushobora kumenya ahaba bafashwe. Imiryango yabo irarajwe ishinga na kazoza kabo. Byose birashobora kubashikira. Kuborezwa igufa, urupfu canke gutahukanwa mu Burundi mw'ibanga. Uko akaba ariko iyo miryango imenyesha. Imiryango yabo irishuye kabiri kuko aribo barondera ivyankenerwa biyibeshaho.
nibarutse baraye banyuruje umugabo wanje, singira ico mfungura na kimwe kugira ngo nshobore konsa umuhungu wanje neza kuko umugabo wanje niwe yarondera uko umuryango wacu wobaho, sinzi ingene ngiye kuzobeshaho uwo muryango w'abana batatu, uwo niwo mwiheburo w'umukenyezi w'imyaka iri munsi ya 25, umugabo wiwe ari muri izo mpunzi zitazwi irengero. Sinshobora kwishura ibibazo by'abana banje bose baguma bambaza iyo se ari, uwo mwanya wose badafise ibyo bafungura bambaza iyo se wabo ari, nzohava mahamuka. Uko akaba ariko vyongerwako n'umukenyezi wo muri zone y'13 muri village y'12 mw'ikambi ya Nduta muri Tanzania, yarituye amashirahamwe mpuzamakungu ajejwe gufasha kugira ngo amufashe gutora umugabo wiwe ariko biba ivy'ubusa. Ayo mashirahamwe ntaco adufasha kuko haratinya guhangana n'ibibazo bivugwamwo abategetsi ba Tanzania. Mu bisanzwe ni DRC, Danish Refugee Council, yategerezwa gufata mu minwe ibibazo vy'ubutungane, ariko tubona ari nk'iryo yasubiriye WLAC, Women's Legal Aid Center. Akorera mu gitsure c'abategetsi ba Tanzania kandi ntibubahuka kuvuga ku mutekano muke wacu. Uko akaba ariko impunzi z'incabwenge z'Induta zivuga zikongera koko ayo mashirahamwe ashigikiye umwanzi mu gihe yategerezwa kutagira aho yegamiye. Uko akaba ari nako bimeze mw'ikambi y'impunzi ya Nyarugusu ku bwabo. Izo mpunzi zisaba igipolisi n'intwaro muri Tanzania kumenyesha ikibanza gipfungiwemwo bene wabo niba barakoze ivyaha runaka barengutswe imbere y'ubutungane kandi bahabwa uburenganzira bumwe bwo kwisigura. Uko akaba ariko bavuga. Baragabisha Tanzania hamwe botahanwa ku nguvu mu Burundi ko izoba yahonyanze amasezerano y'1951 y'i Geneve ajanye no gukingira impunzi, kandi ko ishobora kubibazwa imbere y'ubutungane mpuzamakungu mu gihe yonanirwa no gushira mu ngiro ivyo ijejwe. Mu mwaka w'2020 izindi mpunzi zitari munsi y'8 z'abarundi zari zanyurujwe n'inzego z'umutekano za Tanzania imbere y'ukwisanga mu busho butandukanye bwo mu Burundi, bikekwa gukorana n'imirwi y'abaroberi. Barekuwe muri Ruhuma guheze. Ikambi ya Nduta womenya ko iharurwamwo impunzi z'abarundi zirenga 76,000.